Mubonano userukira leta zunze ubumwe za Amerika hano mu gihugu cacu Burundi, aho umubonano ikiyago cabo cahagaze ku bintu bibiri. Icambere nuko uyahagarariye aserukira leta zunze ubumwe za Amerika hano mu Burundi yaraje kuganira na nyakubahwa umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, aho gufashanya hagati y'ivyo bihugu bibiri, Uburundi na leta zunze ubumwe za Amerika kugeze kuva ashitse hano mu gihugu cacu Burundi aje guhagararira leta zunze ubumwe za Amerika ari mu gihugu cacu Burundi. Kuri ivyo rero yakengurutse cane, ashima ko kuva ashingwa ayo mabanga hano mu gihugu cacu Burundi ko yashitse yisanga asanga hari intumbero nziza ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi, intumbero yatumye ukunaguka ugufashanya bitera bije imbere hagati y'igihugu cacu Burundi na leta zunze ubumwe za Amerika, aho yashimye cane ku bintu yashize imbere nyene icubahiro mu gihugu cacu Burundi, haba mu vyo intwaro ibereye, haba mu vyo kurwanya igiturire, eka mbere hamwe haba no mu vyo kurwanya urudandazwa rw'abantu, kuko asanzwe arimo bashigikiye umugwi usanzwe hari kugira ngo ukore ico gikorwa. Yashimye avuga ati ukufashanya hagati cacu Burundi na leta za Amerika mushima ko arateye imbere. Ati jewe naje leta zunze ubumwe za Amerika ifashisha Uburundi amahera agenda ku miliyoni 64 z'amadolari, ariko uno musi ndangije amabanga nari nshinzwe hano mu gihugu cacu Burundi, ngiye nshitse hari ugufashanya hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu aserukira, aho bari bageze miliyoni 100 n'imiliyoni 105 z'amadolari ico gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika gifashisha Uburundi. Yavuze rero yuko agiye akengurutse ashima uko gufashanya kwabaye hagati y'cacu Burundi n'igihugu yahagarariye hano mu Burundi, aranavuga ko ateye intege nyene icubahiro umukuru w'icacu Burundi cane ku gikorwa ari yihaye ariko araduza co cerekeye ubutunzi, ico bise reforme macroéconomique. Aravuga rero yuko leta zunze ubumwe za Amerika itazohengeshanya gushigikira iyo migambi myiza y'igihugu cacu Burundi, ko rero ivyo agiye ashimye, ivyo agiye akoze agiye kubishikiriza uzomukorera mu ngata kugira ngo nawe azoheze abandanirize aho yarageze. Yakengurutse ashima igihugu cacu Burundi, ashima ubwiza bwaco, ashima Burundi bwabo, avuga ati aho ngiye nzoba yagukomuri. Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yashimye, arashima ko kuva ashitse hano mu gihugu cacu Burundi ko imigenderanire no gufashanya vyateye vyiyongera, amukengurukira rero yuko yakoze neza cane kandi Uburundi buzoguma bumuharurako bumukengurukira. Anategenda amubwiye ati ivyo wagomwe, ivyo wabonye, ati ni vyiza urabishikiriza gukora mu ngata, atariko nitubuze n'utundi twoba tukitugoye, atariko nitwaronka ubuzobasura mu ngata atahura intumbero ya nyene icubahiro umukuru cacu Burundi, intumbero ko umurundi wese aronka ico ashira ku munwa akanwa ico ashira mu mufuko. Ati nta nkeka ko Uburundi buri kumwe na leta zunze ubumwe za Amerika n'abandi basanzwe bafata mu mugongo kw'iryo hangiro kizigenza yihaye Uburundi buzorishikako. Radio Television RTBB ni vyiza ry'Uburundi bwiza.